asigaje umwaka umwe gusa kugira ngo meshikije barashobora kukongera ivyo oye sinibaza beho kuzokwitoza hamwe bokongera ivyo sinibaza ko ari ibintu vyoroshe kuvuga yuko ubandanya mugabo ndagomba kubwira n'igihe namutswa n'amabanga nabantu babisabye sinavyipfuza mugabo bo bigusaba wo byemera hariho condition zisabwa kugira ngo twaramaze none ubwo bamaze gutora ubwa mbere nuko izo condition oya twifuza ko haza amaraso mashasha twifuza ko abandi bantu baza kugira ngo nabo babandanye igikorwa no musi novuga vraiment mu mico y'abarundi mandimwe uburi kuritunganya none oya sindi muri kino kibanza kugira ngo ndagikamishe cyangwa ndakivyaza umusaruro nari ngaha kugira nterere nico gituma ndifuza kubona undi muntu aje mushasha kugira ngo nawe atwakire aterere tumushigikire bibaye ngombwa murakoze nonge ndabashimire ko mwanyiyumvire ko no munsi ubundi kiganiro nkuko bivuga nica aba diaspora nyene nica abarundi baba hanze kuko abari ngaha nta numwe arekuriwe kumbure gutanga iciyumviro ariko nimwe bw'abarundi muri hanze ego murakoze nuko bavuze iterambere bakavuga n'igihugu hama hagacaza uruhara rwanyu uno munsi ruraboneka biraboneka ngira ngo nuwumva nuwo batabibona neza nuko atabarashika ku bikorwa abarundi barangurira muri kino gihugu uruhara rw'abarundi baba hanze rero mu iterambere rya kino gihugu cy'u Burundi rurigaragaza n'uruhara rudasanzwe kanatsinda n'indongozi za kino gihugu zirabihamya ziravyemeza ko diaspora ndundi iri kirafasha cyane mu iterambere rya kino gihugu mu buryo ubuhe nuvuga cyane mu bikorwa n'abarundi umwe wese ku gatwe kiwe agerageza kuza azanye icubaka igihugu giteza imbere ubwiwe wenyine ubwiwe kikongera kigateza imbere ahakoreye umugambi wiwe no kuvuga rero ibikorwa byakozwe n'abarundi muri kino gihugu ni byinshi cyane ariko aho ntiyariho nko kwitiranya ibintu ibikorwa by'umuntu byoza kwitirirwa igihugu gute birashoboka iyo ukoze umugambi w'iterambere ntabaruwi wawe no marume y'umuntu aze gutera imbere aba yaramaze kwikiza ubwiwe habasigaye ko arukora abandi no kuvuga mu kubaha akazi mu kubafasha ibinabiriya nico gituma rero iyo tuvuze ko ugo ruhara ruboneka ku vy'ukuri tuba tuvuze igikorwa cyose cakozwe n'uwo murundi abahanze y'igihugu ciwe akaza gushira umutahe mu iki gihugu kubera kamo yatewe indongozi z'igihugu kubera kamo yatewe indongozi zinaziriya canke guterana intege hagati y'abarundi nyene ubwabo bari hanze turemeza neza ko ivyo bikorwa biba vyakozwe n'abarundi nyene kandi biteza imbere igihugu bigahakaza abantu isinzi ni naco gituma mbere no kubwira nti uvuze uti none abarundi baba hanze umwe wese akoze kwiwundi kwiwe nta kindi gikorwa kumbure cyo bakihari ibyo kumbure ndaza kuvyisha mu kiganiro migambi yacu twashize imbere muri kahise n'ubu tukiriko nuko tugerageza guhuza abarundi aho bari hose kwisi kugira ngo dushobore kuraba ingene inguvu zumwe n'izundi zigiye hamwe zivyara ikindi kintu gikomeye ariko twagiye turabona muri diaspora abenshi nivyo hariho ibikorwa usanga bakora ku bwabo nivyo bagatanga ubwo buzarubuzi buto buto mugabo abantu baba bakeneye kumenya ibintu buri muri politiki ya diaspora biza pour l'intérêt public biza ku nyungu rusange mugabo mu diaspora niyazagakora dufate nk'ikintu ciwe aranderamwe amahera umurundi akadufata akagura canke akagira iki ni ryaterambere ry'igihugu aho yambona kazoza yirirwa ivugwa bone izoshikirwa gute izoshikirwa ku muntu atari ku gihugu ubwa mbere nuko igikorwa cyose gikozwe kikaba gitanga service canke kika produisant kugira abantu baronka ama produit bari bakeneye batiriwe barondera hanze y'igihugu uwo muntu aba yamaze guteza imbere akarere umuryango n'igihugu hanyuma kuvyo bavuze uti muba mugomba yuko abantu bakora ikintu public nivyo twarabikoze kenshi muri kahise n'ubu tukiriko novuga ibikorwa bikuru byagiye birakogwa hari ibikorwa bigaruka ku nyungu rusangi byagiye birakogwa abarundi bari mu gihugu kanaka bakaja hamwe kugira ngo bakore igikorwa kidaharanira inyungu
aha twovuga nko mu gisata c'indero abarundi batari bake mu bihugu bitandukanye baragerageza kandi n'ubu bakiriko bakegeranya uburyo bagafasha mu gikorwa bagaterera intebe bagatanga ibitabo ibikoresho by'ishure bakarira abantu mu mindervale n'ibindi no kuvuga ico gikorwa ntuvuga ko kidasanzwe ni gikorwa kidasanzwe kubera ko kuba bavyumva kumwe n'intambwe resama washaka warabonye nk'abakenyezi bose bo muri diaspora ko bashoboye kuja hamwe baratanga ibikoresho by'ishure barakora ibintu bitari bike nico gituma rero ntitwovuga yuko nk'akararo baronse ama mutuelle bakaronka burya upapuro bwo kwivuriza ko ntuvuga yuko ico atari gikorwa ico ni gikorwa cakozwe n'abarundi baba hanze ku neza y'abo bandi barundi bagomba gushigikira hama hariho rero indi migambi komakomeye nimwe nariko ndakubwira ko atavuka rimwe ngo izuri ingobyi no kubera ko diaspora turongoye no munsi muri kahise yagira ahura n'ibibazo bitandukanye ibibazo kumbure turakigaruka ariko uno munsi aho tugeze tukabona yuko mbere ubu turi ku musozo kugira ngo rero twatake neza dushobore kugira ikintu kimwe kandi kigaragara ni nkuko hariho abandi bavuga bati ahubwo no munsi niho ibibazo bihari gusumbya mbere nivyo aho hambere niko bimeze iyo igiti cama baca batangura kugitera amabuye ntihabura abantu rero baca bikika mu kiza kubera ubona biriko biratagata bisa neza bisayangana bakavuga bati reka turamire tutangura kuvuga ko bitagenda canke hari hindyane ivyo sivyo ndaza kubisigura kumbure politiki ya diaspora ni yaho politiki ya diaspora dufise no munsi nuko tuvyumva kumwe washaka n'abarongo kino gihugu c'u Burundi ko diaspora iba 100% depolitisé no kuvuga ikaba diaspora iharanira inyungu rusangi iharanira iterambere yego ikaba yigenga ni itari muri politiki ubwo ubu muremera ko iri muri politiki diaspora ntituri muri politiki twebwe oya ntitwigeze tuvuga ngo turi muri politiki nimba kuva nkibaye umurongozi twaravuze yuko tugomba ko abarundi aho bari hose kwisi borengera ibibatandukanya urugamba rwa mbere twagwanye rwa rwo kubasubiza hamwe kubunga ivyo rero twarabishitse ubu ye diaspora turongoye irimwo abantu bose mashengero yose imigambwe yose amoko yose donc nta muntu numwe avuga ngo ino diaspora iramukira twarumvise n'abatanze imihoho amakete arandikwa n'abandi gutanga imihoho n'uburenganzira bw'umuntu naje no bitanga uno haba hari ikitagenda neza oya c'est pas question ahubwo ni kubera umuntu ashaka gutanga imihoho kubera imvo z'amagara yiwe umuntu ashaka gutanga imihoho kubera atabona kumbura ivyo yari yiteze atari karabibona no kuvuga nimvo nyinshi zituma umuntu atanga imihoho mbwa ntitosha tuvuga ngo umuntu atanze imihoho ngo birayangaye ivyo ni ibintu bisanzwe cyane nawe ngaho no munsi muri isangane wo gaheba ni bisanzwe none twosha tuvuga ngo radio isangane ngo birakomeye ngo batanguye guheba kazi oya c'est pas comme ça no kuvuga umwe wese arafise ingene abona ibintu gutanga imihoho n'uburenganzira bw'umuntu kujya bizamwo nuko agombye no gutanga iyo mihoho abikora igihambaye nuko abigira officiel tukabimenya nta kindi n'ubundi mwarabimenya ariko twege tubona n'ayandi makete twabonye cyane mu cyo mwise comité de sage abandi bose barandikiye umukuru w'igihugu none ayo makete burya si byerekana yuko muri diaspora byayangaye ikiri mu nigi kidabo mu makete ifo ko ubanza kumenya kwandika erega ni kimwe hano wandika ntiyishugwe kuwe bivana n'ivyo wanditse ahubwo kutishugwa n'ivyari bisanzwe umwo kwandika bayanditse ikete ryose barifise imvo n'uburenganzira bw'umuntu wese kwandika singorane ahubwo ingorane ikibazo ni ivyo wanditse bifise agaciro kahe uwo wandikiye yabifashe gute mbega ababibonye bo bagufashe gute wo wavyanditse kwandika c'est normal ni bisanzwe none kamwe umuntu yize ashoboye kwandika mu byo biga kwishuri kwandika birimo rero mu gihe yanditse hanyuma ivyo yanditse ntibigira ico bitanga niho ucuvuga uti wa muntu no yanditse biki aha nk'akarorero kugira avuga ati nakayaranditse n'undarandika ivyo banditse nkagenda bize nico gituma mbere twebwe nta reaction twabigizeko kuko bandikiye mwebwe babahaye nka kopi twebwe ivyanditswe ico gihe baduhaye kopi bisigura yuko natwe turafite uburenganzira bwo kureyagisa turafite uburenganzira bwo gico tubivuzeko muga ntitwavuze no kuvuga tutavuze turafise igituma tutagize ico twishura
kuvyanditswe nico gituma rero nta wovuga ngo kubera nakayanditse ibi ngo ubundi akandika ibi ngo hari ingorane nta ngorane n'imihari kuva mutwaye diaspora umwaka urahetse ibiri ahubwo imyaka 2 kuvuga mu kwezi kwindwi gice canje cyose umanda yanje zo biheze tuzoshiraho undi murongozi azodukorera mu ngata ni kumushiraho canke muramutora azoba amatora none ntashigwaho na diaspora uko mwasanze diaspora imeze no myaka 2 ni gikimwe kubwanyu mubona cyahindutse twe turishima cyane tukishimiriza kubera ko ico twasanze gihe twafata diaspora hari ibibazo cyane bitandukanye kwisi ibibazo ivyo kwisi kwisi muri diaspora mu bihugu bitandukanye ugasanga mu gihugu cyane mu Barundi no mvuga mu Barundi nivyo mu Barundi muri diaspora je dis bien muri diaspora hari bibaza ariko twaragerageje kubigabanya ntibihera mugabo twarabigabanije ku rugero rungana gute no munsi novuga kuri 90%. Oya ndabigusigurira kubera ko uno munsi ibi ico bitwa ama OP organisation pays zose dufise kwisi abarongozi batwara abandi no kuvuga abarundi baserukira abandi mu ivyo bihugu numwe yemewe na twebwe akemerwa n'igihugu akongera akemerwa no mwico gihugu nyene nabamutoye bisigura ngo nta kajagari nta n'injyane zihari uretse ibihugu bibi gusa byagiyemo ikibazo ahantu uvuga ni Etats-Unis na Afrika y'Epfo nta bindi bihugu byagize ibibazo by'uburongozi aho usanga umwe ngo ni jeune president ngo ubundi ngo ni president no ça se fait pas pour un moment twarashitse ku ntambwe ishimishije ahari izo ngorane mu bihugu bitandukanye maze ko twagize ingendo mu bihugu birenga 13 tubatemberera tubaganiriza tubunga biragenda neza naho rero turiko turavuga ivyo bihugu tuvuze harimo agahaze naho nyene turi ku murindi kugira ngo utwo tuntu twaciyemo inzego zitemegwa na Bujumbura canke n'inzego zitemegwa na diaspora none diaspora ni imwe ntushobora kuvuga ko ufise diaspora yiwawe utemera ico bita urwego muhuriramo mwese donc utanyemera n'abatemera ko utari umukuru wawe n'uburenganzira bwabo mugabo jenzi neza yuko banyemera batanyemera ndabaserukira ni naco gituma ndiko ngo haba hagiyemo n'inguvu nyinshi nta nguvu zibamwo bemera batemera none ega n'uburenganzira bwabo nanje n'uburenganzira bwanje nk'umurongozi jewe nserukira ubwo gwego gwabo barundi bose bahanze igihugu cyabo no kuvuga rero iyo tuvuze ibintu cyangwa iyo dukora ibintu ntitubikora ku nyungu zacu tubikora ku nyungu z'uwo murundi wese hanze y'igihugu nabivuze mvuze ubunyemera utanyemera igihambaye nuko yemera politike y'igihugu cyo no munsi agashigikira imbona kazoza y'u Burundi hama kemera imigambi ya diaspora nubwo atokwemera indongozi amaze rero kuzana umutahe we mu iki gihugu agakora akitanga akagira icyo atereye uwo yaba yamaze kuba kumwe natwe si ngombwa ko atwemera 100% mugale essentiel y'umuntu akwemera ubona mu bikorwa reaction akora gute muri ivyo bihugu abaserukira ivyo bihugu abambasaderi b'u Burundi muri ivyo bihugu bafashike canke mukorana gute canke turakorana neza cyane n'abaserukira ibihugu vyabo n'abaserukira ubundi nako mu bihugu bitandukanye nta gikubona kimwe dukora mu gihugu kanaka tutaje inama nabo tukavyumva kumwe kandi tukabishira mu ngiro nabo nyene niko kuko ari message canke ari kindi kintu gikenewe ko dushira inguvu hamwe turazishira hamwe twese kuneza igihugu cyacu urumva rero dukorana neza cyane ndabajije ivyo mwakoze cyane mbe ufatiye aho mwasanze no diaspora mwayisanze nk'ishira hamwe canke mwayisanze nka diaspora no munsi byo byifashe gute ko hariho ibintu kumbure umengo biranyegezwa muri diaspora nta kintu kimwe kinyegezwa utagombye kubimenya nk'ubu ndi ngaha mbazi ico jaka reka cengira ko ndakwishura aho twasanze diaspora nkishira hamwe genda irimwo kuva kera maze imyaka 10 urimo nkishira hamwe canke urimo nka diaspora gusa none wovuga ikintu kitagira urwego canke kitagira aho amateka kigenga no kuvuga iyo umuntu ari mu kintu agengwa n'itegeko nico gituma rero nakubwiye ni hari utemera iryo tegeko dihurizwa ko n'abarundi bose baba hanze no kuvuga comme organisation association abarundi baba hanze cyo twita diaspora burundaise tukaja hamwe nkuru nandi twigira amategeko amwe ingene dutogwa ingene dukugwa ingene umuntu atugoye avamwo ingene umuntu aterera kujyana kuri ariko kandi tukaca turaba eska abarundi bose tuvuga baremera politique nationale de la diaspora mbega uno munsi leta ifata gute diaspora mbega natwe nyene bafata gute
kuko hariho abavuga ngo yuko diaspora yanyu muri rusangi itemerwa cyane ihagaze ku cyane ubu bivuga ntazi ibikorwa byacu ntazi n'ingene dukorana na leta turi abafashanya ibikorwa ba leta turafashanya mu iterambere ry'igihugu nico gituma nakubwiye ko twe turi ya politique twe tujana n'igikorwa cyose gifitiye neza igihugu cy'u Burundi rero ivyo dukora n'ivyo dusaba tubisaba bivanye n'umugambi dufise nico tugomba gushikaho turakorana rero na leta mu bisata bitandukanye ahantu gwa nk'akarorero muri vision 2040-2060 warabonye ko diaspora twateguye igikorwa kinini cyane ico twize inkingi z'imbona kazoza event twagiye mu gihugu cyose mu ntara zose twigisha abantu guhindura ingendo n'inyifato urabona nk'ico n'igikorwa twakoze gihiteka igihugu ariko kandi gihindura imitima n'ivyifuzo vya benshi maze Burundi bugahindura ishusho muri iyo nzira donc urumva rero twebwe ikintu cyose tubona twojako gituma imbona kazoza tuyishika ko tuca tugikora rero leta twebwe ntituri muri leta ntiduhembwa ntituri n'abavolontaire ahubwo turabafashanya bikorwa mu bikorwa by'iterambere mu gihe cyose bavuga bati turakeneye diaspora ko ino secteur mu apuya mukadufasha turabikora nkuko leta isanzwe isaba abandi bafashanya bikorwa ba partenaires batandukanye natwe turi parmi les partenaires de l'État kugira ngo bumve ko dushobora gufashanya mu bikorwa bitandukanye ubwo ntabashobora kwinyegeza inyuma ya diaspora y'izina diaspora kugira kumbe baronke nk'uburusho bumwe bushobora kubafasha gushika ku nyungu zabo kurutiza igihugu abo ntibabuze nico gituma twashizeho politike nziza ubu ico bita organisation urunani rw'abarundi baba hanze kugira ngo tugire itegeko tumenye naka akora iki kubera iki nico gituma mwace muja mwishira hamwe mugavyo byari bihasanzwe mutabihuriza ko n'abantu benshi ivyishira hamwe byari bihasanzwe mugo nawe ndibuka ico gihe ntiwavyemera utaraba umukuru mengo naravyemera ahubwo cyane ihona ndabishigikiye ni no bagwana kugira tubishikeko kubera ko ntushobora kuvuga ko ufise diaspora kubera ngo umuntu wese ngo ari hanze ngo ari muri diaspora mugaba adafise aho bahurira badafise hangene bayaga ingene bashira inzego wibuke mu politike y'igihugu ko ahandi bashobora kuba hano ubushikiranganje ubushikiranganje muri shira hamwe ubu muri shira hamwe nk'izindi birashoboka none igihe bahora badakiranira ivyiciro vya politike na oya nibisanzwe none baduhaye ico kibanza nagateka twovyanka gute none uravye ingene bagira cooptation bakavuga bati turakopsa umushinga amateka kubera iki niki kubera ubwoko canke kubera ikindi kintu nibabona akarusho biza gutanga mu gihe bikozwe ivyo ibindi bihugu byose barabigira washaka twebwe mu vyo dusaba turavuga tuti diaspora nimba kuvyukuri kirazana ibintu bikomeye mu iki gihugu ifo kwihabwa ikibanza nyene kibereye mu bindi bihugu washaka nishira hamwe ubu muri kano kanya nishira hamwe nk'izindi zo mu gihugu hano mu gihugu iwacu ariko ntitwidoga hari ahubwiye ngo turidoga reka turaza gutanga tumeze neza cyane nta ngorane ihari kubera ko twebwe turemera bwa mbere yuko ivyo dukora tudaharanira inyungu ntamvu nimwe rero yo kwidoga tugira uretse gusa yuko tugaruka cyane tukavuga tuti iyo tubonye nikitagenda turafise ngene tugishikiriza kandi tukagishikana neza kandi kigafata inzira nimwe nakubwira nti igihambaye nuko ico usabye ukironka nta kindi dusaba ibintu tukabona ivyo dusabye turabironka tukabona ivyimviro duterera birakorerwa ko nta kindi kintu tuba dukeneye nuko cha tuvuga tuti Margaretu abarundi baba hanze nabo baraterera uko nakuriye reka kumbure mu kanya duce duha akanya abarundi bari hanze kugira nabo bagira ico bashikirije ariko ikibazo gisa n'icanyuma twe twagarutse cyane kubijanye na politisation ya diaspora abenshi bati uno musi diaspora iratanye cyane kumvo za politiki weho nk'umukuru wabo uri umukuru utwara diaspora kuko nturi umukuru wabo cumengo niwe ubakuriye ku myaka ariko wewe kumbuserukira iyo diaspora uno munsi nigiki muriko murakora kugira injyane cyane kuko twege turabona hari injyane kuva muri 2014 zirihe mwebwe ntazo mubona mbari uwo muntu avuze ko hari ikibazo kirihe nta njyane ziri muri diaspora nta kibazo na kimwe kihari dusenyera ku mugozi umwe tunamara imwe iyo mvuze kunamara imwe no gusenyera ku mugozi umwe nuko ibikorwa byose dukora muri diaspora tubihuriza ko nk'indongozi n'abarundi bose tukaja inama n'ingingo ariko izo nyishu za politiki nta politiki irimo mbari izo nyishu ni za politiki cumbwira umuntu yavuze ko ari njyane canke ari mekonta cenda kwishura ninde
oya reka mugabo umuntu umwe ivugire ubona je cyo bitwarako nanje bihari nivyo rero ndindiriye kuko jewe nk'umurongozi ico nemera kandi shigikiye no munsi nuko kujaho kwanje vyaciye mu nama n'ingingo bisigura ngo sinashizeho n'umugambwe sinashizeho n'undi muntu nasizweho n'abarundi babahanze ubwabo mu matora yabaye ku mugaragaro no kuvuga kare harabaho kwidoga ko amatora atagenda neza atajamwe bose ubu yagenze neza ubu amatora yagenze neza cyane kubera ko abantu bose bari bahari baratoye nkumbere nkaca mpamagara abarundi bose baba hanze abaco bita Assemblée Générale Constituante zogizwe n'abaserukira abandi mu bihugu bitandukanye ko bo kwitegura mu kwezi kw'indwi bose bakamanuka ibujumbura hazo bari ico bita Assemblée Générale yo gushira hundi murongozi ico gihe uzoba hari akitoza akaba afise ibisabwa abari ngaho bakamwemeza nuwo nyene uno munsi rero nico gituma nkubwira nti nibaza ko mbere jewe noca niha amajwi menshi kubera ko jewe nije murongozi wenyene shoye kumara imyaka 2 atawundi mu president parallel araboneka kubera iki none akona karusho wibuke ariko bivugwa cyane cyane ahubwo ko ari we uri kuraca mu bintu bitoroshe gusumba canke we ntavyibona bibona abandi erigi ivyo bitoroshe nivyo nkubwira abagwanya n'abagerageza gusitura baragerageza mugabo basanga bidakunda nico gituma ucu usanga rero ivyo niko ndakubarira donc baragerageza bagasanga sinyiganga ntibishoboka ico gihe uwo muntu aca bamekonta nico gituma ngomba kumenya ivuze uti none ninde kuko attention iyo uri kurubaka iyo uriko urakora ikintu ciza hari undi avuga ati sambura bomora mufata amaboko mufata amaguru ntave ngaho baba bahari mugabo yuteye intambwe urumwe nubwo urumve ugira ico kingo cya kizohere neza urumwe nawe mu bariko baraca mu mitego myinshi imitego ntibura kuko urumva abantu donc nubwo tuba turi muri diaspora ntidusangiye intumbero hariho twebwe ni y'abarundi nyene bari diaspora mugo nawe uvuga ngo nta numwe ari mekonta ngo ibintu byose ni sawa none kuba mekonta pourquoi haba habaye iki ishari hari abantu bamenye ishari zanjyane mugabo watambuye uvuga uno munsi medare wewe uri umujunasi wo kwisanganiro hari uwunda kugira agashari ati mbega hajya ahantu no hashika gute abo uye barahari nico gituma rero iyo turiko turakora niyo turiko turavuga si bose baba banezerewe hari umuntu avuga ati kumenga arabishoboye twari tuzi ko bizomugora kumenga twaramuteze umutego tukabona rawusimvye hari n'abatwandikira ahubwo ati nta ntambwe uzoduterana mugabo bakabona burakeye Imana irabikoze bigenze neza nico gituma rero abantu binzigo bishari bari hose aho hanze muri diaspora tuvuga ntibisigura ko bose afise imitima myiza inkozi z'ikibiziriyo abakunda igihugu bariyo n'abansi b'igihugu barahari nico gituma rero twebwe iyo dufashe umurongo wo gukora ku nyungu y'igihugu no gushigikira uko dushoboye kose kugira uburundi bwogorore nta urundi umuntu avuga ati bajya ni bareko ratuma ibintu bitagenda uko twavyipfuza mbe mutegekanya mubona muba mwarafashije mu iterambere ry'igihugu ku bice bingahe twe turabona yuko twaterereye mu iterambere ry'igihugu ugiye kuraba ibiharuro bitangwa na banke centrale ukaraba n'ibitangwa na IOM n'ibindi urabona ko abarundi twatereye cyane muri iyi myaka 2 twarashoboye kugeza ku bice birenga ndwi batari 8 ku mahera akoreshwa ngaha ivyo twashoboye gutera murakoze reka twugurure imirongo ya telefone Albert Nduwa yaca dufasha kugira twakire abo baza kugira ico baterere muri kino kiganiro mwumvise ko turi kumwe na Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye diaspora murazi ko hari wundi yitwa ukonyene mugarongoye ibindi mugabo aha turi kumwe na Samuel Ndayiragije arongoye diaspora mugabo nukuvuga diaspora nyene kuko sishira hamwe diaspora canke si diaspora ndundi nkuko uko vyita kose mu Burundi ni imwe c'est la diaspora burundaise arogoye diaspora niwe ari hano kugira yishure ibibazo turashira ko ndundi kuko nko muheruka muri Mombasa twari kumwe na diaspora yose bihugu vya komesa ryari twari muri diaspora panafricaine urumva yuko uno munsi turiko tuvuga y'u Burundi turiko tuvuga ya karere ya yase ya komesa canke ya Afrika donc uzashe ko diaspora ndundi kugira vyumvikane neza ariko cumengo tuko tuja muri ya miziki ngo miziki ndundi
buryo umuziki n'uw'abarundi diaspora ni diaspora umuziki ndundi tubivuga mu kirundi nibaze ko diaspora ari aba barundi baba hanze namahoro nimba bose bo bitahura uko nimba atabaza kuvuga ngo singorane mugabo uvuze ndundi ni sawa twebwe turi la diaspora burundaise koko niho tugiye aho tuvuga nivyo twigisha nivyo abantu batuzi ko turi diaspora burundaise kugira ngo abantu ntibabe confi murakoze 76 ubusa 83 amajana 933 74 ubusa 70 ubusa 70 izo muradutora no kuri WhatsApp call murashobora kutwakura kandi kuri 22 24 66 ubusa 2 24 25 43 umwanya nigwanya akirimu ndaguhaye nayishimwe ngutuye amaboko rugori gwera katabonwa na bose cirorecu bwiza ntangere amakungu yesaratu bwiza wamanye imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi Lumutima wa Afrika zo gukunda gushika gufa reka twakira uri ku murongo allo baturabire mu buhinga bw'ivyuma umuntu bamushe ko mwumvise ko turi muri karadiridimba nakana kaji wabo ikiganiro gihakajyo nakanya mwebwe barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire ico muterereye hari uri ku murongo allo ndabona yavuye ku murongo ariko ndabibutse nimero mudutora ko ni 64 ubusa 70 ubusa 70 canke 76 ubusa 83 amajana 933 mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana 257 allo ndabaramukije amahoro y'Imana kuri sanganiro natwe turakuramukije sangwe kaza muri karadiridimba turi kumwe n'utwara diaspora hano mutwidondore hama muramutse muce muduga kwijambo amazina nitwa David narampamagaye ndi Ottawa muri Canada ndaramukije umutumire umwuba wa Samuel amahoro David Maro cyane nawe ndakuramukije Meda mwaramutse gose canke mwiriwe bivanye naho muherereye ikaze ni gwawe rero duga kwijambo mwaramutse murakoze jewe rero icamene manje kubashimira murakoze gose mbanje no gushimira uyu mutumikwa kubera igihe cyose mu mwikoze ko aritaba kandi birumvikana yuko yishura ibibazo nabiriya abazwa ico ni kintu cyo kubera simbozi nyinshi zibigenza nk'uko ubu rero nduze kwijambo nagoma mbaze utubazo duto twihuta kugira ngo ame umuco kanya ni gwawe jewe diaspora natangwe kwikurikirana cyane kuri Argentine araza Erin Australia ubu naho urabona dufise Samuel burya nabo nyene nta bandi baratwara diaspora n'imbere yaho ntibari bwaje hamwe ego cyane ubu rero naragiye mbona urumva indongozi zitandukanye n'ibikorwa byabo jewe naho batubwira yuko indongozi yo yose igwa n'igihe cyayo ariko biraboneka umwe wese yarakoze ibyashoboye ku rwego rwiwe mu gihe ciwe ariko biraboneka yuko spora y'abarundi baba hanze yatanguye mvuga kumera nk'itera imbere biboneka igihe uyu mwuba wa Samuel atanguye kuyirongora sinuko ndavuga yuko abamutanguriye batakoze ibikorwa byabo mu gihe cyabo yego ari byo bakoze mugabo ndiko ndavuga kuboneka icyo bita visibility ibikorwa bimwe bimwe by'iterambere bitanguye kuboneka neza na neza uno munsi naho ndagasubiyemwo amadefi atobabuze
itagenda neza cyane nk'uko abantu bavyifuza bitoba bibuze rero inyuma y'ivyo jewe nagomba mbaze akabazo uyu mwubahwa Samuel agishika n'ukuri yazanye umucanwa mwinshi ni imvugo nkoresheje yaje nyene ubona afise ishaka ryinshi ry'ibikogwa n'ibindi Barundi bavuga ngo yari afise akariro hafi yo kwisi yose aho yashoboye gushika byari ibintu bishimishije arafise civugo diaspora idasinzira kandi itagize iki y'ibikogwa naco ni ciza cyane kandi byarumvikana intumbero yarariko ariko muri iyi minsi y'inyuma cyane muri aya mezi aheze biraboneka yuko umuriro wagabanutse cyane cyane tukamubona mu bikogwa vyiwe ibikogwa personnel gusumvya ibikogwa vya diaspora aho no ikibazo ni eske yoba yarahinduye intumbero canke yarahinduye umurongo ku buryo ivyiwe bimutwara umwanya gusumba ivya diaspora muri rusange ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri kijanye n'iki nyene nsaba yuko iyo tubwira igikogwa canke ibikogwa rusangi kubera uwari we wese aratuntu ashobora kuba yikorera hirya no hino kandi biremewe birarekurwa n'amategeko igikuru nuko iyo umuntu akora ivyiwe afise n'amabanga ajejwe atwara abantu yategerezwa kubijana ico no kwita parallel ntagire kimwe ngo yibagire ikindi n'amabanga abiri acategerezwa kwikorera kandi yose akategerezwa kuyakora neza ashoboye rimwe nashoboye irindi ni ukuvuga amabanga bamugoye ubwo rero igikorwa kimwe canke bibiri aba diaspora boba bahuriye ko ku burongozi bw'iyo baba bamaze kurangura byaramugoye naho atubwira aho byamugore hasi niko ndavuga yuko abarundi tworoshe abarundi tuba hanze dukorera hanze nitworoshe nitumworohereza ariko yuko indongozi nico iba ijejwe gusermonta izo defi nyene ubwo rero naho yo tubwira ati jewe igikorwa niki canke atakihari byangorehe twitunganije gute tuzobitorera umuti gute akanyuma ego musozera ko dusozera wamwaje ikibazo uramubwira yuko hariho abavuga abavuga bazokwama ariko jewe ndazi yuko habayemwo ibihengeri muri administration yabo byabavuzwe yuko umwubahwa Rufyiri arantunga ndamuvuza atari mu kiganiro yaratanze imihoho avuye muri diaspora ariko icyatumye atanga imihoho ni cyahurijwe ko nabenshi jewe ndazi n'uwundi mwubahwa yari novuga mu ndongozi zariko ziragerageza gushira diaspora canadienne ku murongo ariko nawe nyene biravugwa jodi bien yuko nawe nyene hari ibyabaye bitavugiwe hejuru mugabo ndazi yuko vyabaye do source sûre ikibazo duga ku kibazo bivugira hejuru hari ibyagiye biba aha rero ikibazo ncambaza hano muri Canada nukuvuga igihugu cyose kinini dufite abarundi benshi ariko dufise des particularités twisangije kubera mu by'ukuri nimba ariho abarundi bacegejwe bagize ingorane n'abarundi tubaye muri Canada twaracanyemwo bikwiye ku buryo gusubiza hamwe kuri mu rwego rumwe bizotugora ubu rero uyu muntu jewe narinzi yari karagerageza ukora uko ashoboye kugira ngo abe yoshira ku maguru diaspora canadienne urumva byaragoranye ntakihari badufitiye umugambi uwuhe bafise ubundi buhinga canke bazosubira guca mu yindi nzira gute kugira bavyurera diaspora canadienne murakoze umunsi mwiza w'Imana urakoze cyane David Iyotawa muri Canada ugire ibihe vyiza ego reka tugaruke hano muri studio David yagarutse ku bibazo bitatu nko kwishomere ku cambere ku ca kabiri ca gatatu
ego urakoze ubwa mbere ndamushimire David ko wewe yamaze kuromarika ko hari byari byarakozwe omwe urumva nkuyo kwaje neza aravuga ati malgré tout hari yakozwe hama icakabe yavuze ati mbega kubera iki wagabanije akariro sinagabanije akariro ahubwo gusa ibikorwa nakoze mu myaka ibiri heze nasanze naritanze cyane kurusha uko nateza kubikora curagabanya akariro kuko ingendo zose nagize mu bihugu byose ku isi yaramahera yanje nako ndakoresha samahera ya diaspora samahera wundi muntu yampaye bwari uburyo bwanje kwari kwitangira ico gikorwa cyo guhuza abantu ku isi kugira ngo tuburunani rw'intameno dushobore guteza imbere kino gihugu mu mwanya muto kandi byoroshe no kuvuga ico nategereza kugabanya ingendo kuko urumva umaze gukoresha amahera arenga 100 na mahera menshi cyane nategerezwa kuca ngabanya kugira ngo nubwo nkunda igikorwa ndiko ndakora sinshobora kuca niyanka ivyo rero naragabanije akariro nico gituma ingendo nagize mu bihugu birenga 10 na bingahe nazigabanije hariho n'ingendo nari nategekanije kujamwo ubu rero nditaba cyane ibikorwa by'akazi njejwe nk'ubu naheruka muri Mombasa ngiye mu nama nabikubwiye amazi iminsi 4 yahuza ama diaspora yo muri komesa bihugu biri muri komesa donc aho twara gandi bitari bike urane ibiderukamo vya panafricaine n'ibindi ibikorwa rero vya diaspora turabikora aha mbere nacangira ko nkamubwira urazi ko twashize imbere byo kubaka inyubako ya diaspora tukavuga tuzokubaka kino kintu mugabo ntivyateye intambwe ku rugero twipfuza kubera ko twahuye n'intambamyi ya mbere nuko umwaka wa mbere waheze ikibanza twashaka tutakironse umwaka wa kabiri turasaba ikindi kibanza nawe nyine uhera tutaronse ico kibanza ku mwanya urumva rero yuko ivyo twategekanye ico gihe gukora ntivyabaye bikiba umugambi shingiro kuko ivyo twagomba gukora ntitwabishitse ku byukuri mugabo nkaca nshimira cyane abarundi batari bakisinzi ku isi bagerageje kubona ko ico kintu ari ciza kandi ubu twaturi nyine duhinyanyura kugira ngo imbere yuko manda yacu ihera tuzoe dufise ku byukuri kintu na kimwe kigaragara ko abarundi baba hanze bashoboye gukora ikintu ivyo yagarutse avuga ati akanya kanini wagatwaye mu vyo wawe gusumba nivyo ngomba ngarukeko Barundi muri rusange canke bya diaspora en particulier oya nuko atankurikirana cyane kujya rero nagira ingendo nyinshi nibikorwa nakora na postinga buri mwanya ivyo nkoze ngace ndabishira habona mugabo navyo nkasanga no gupostinga hajya no mwanya navyo bitwara umwanya cyo gituma hari ibikorwa byinshi nakoze hari byo naranguye muga ntashoboye gushira ahabona bisigura yuko birahari mugabo si vyose twashize ahabona hamica kabiri kuvuga yuko nagiye mu vyanje sino kwibagira kuko ivyo dukora muri diaspora abarongozi bose ba diaspora ni ibintu volontaire nta numwe ahembwa ngo wavyemeye ndavyemera cyane kwitoza ico nemera kwitangira abarundi ico nemera ni kimwe nta murundi aranyitura ndabishoboye ndabifite umwanya ngo ndeke kumufasha nta murundi numwe aravuga ati dukora iki na kijya nkavuga nti nta mwanya ndabifitiye ico bikoze gusa ibikorwa vya diaspora ndabikora mugabo ndabifatanya n'ivyanje ivyo David acegaruka ngo amabanga abiri ntabangika oya yabivuze neza ahubwo yavuze ati narabe uko akora ivyiwe n'ivya diaspora biboneke ariko ndamubwire yuko tuvuye muri semaine de la diaspora panafricaine twarimwo twagize imisi 3 turi ahantu tumaze gukora ibikorwa bitari bike twari kumwe n'abatwara ibihugu byabo twaricaranye yari twari kumwe twagira amahirwe umukuru w'igihugu nyene cyo baratwakira turi kumwe n'abandi bagwiza tunga abantu b'abarundi baba hanze bamaze kuzana imitahe yabo nga bamwe cyo byose nibikorwa donc nubu turafise igikorwa kizokogwa vuba resama tuko turaba ingene abarundi nyene baba hanze bamaze kugira cyo bakoreye mu gihugu dushobora kugira ikindi kintu nk'urunani kugira ngo dushobore kuraba ingene hobaho ikintu giteza imbere by'ukuri igihugu yego mu ntunge gato ibibazo turaza kwigaruka ko asigaye wanashima kimwe ariko twakire nuno murazi ko baronka kanya biba bitoroshe nabone allo turakumva uduze ijwi canke baraye mu buhinga bw'ivyuma kuko ntitukumva neza allo turamwumva mugavuga buhoro allo
turakumva ariko ijwi riri hasi baturabire mu buhinga bw'ivyo mukuntu bo tuza kugira mutore neza. Hello? Ego. Hama baturabire Hello? Ego turakumva neza namahoro baturabire ku radio ngo bahabaye akagorane. Ego ninda twakuyuherereye hehe? Ego ndabaramukije cyane kuri radio Isanganiro ubakuye umunywanyi n'ingendanyi radio Isanganiro Kingsley ahengamiye mu bimana by'abagiki Iatene. Namahoro ga Kingsley. Ndasabye turamukirize umutumire umwubahwa Samuel. Amahoro. Amahoro. Ego Kingsley nawe duga kwijambo. Ego reka ncibibundo kubera n'umunya ndabona uri kuraturega. Icambere mpereye ko jewe ndi muri ndi kwishwi igihe kitari gito ibyagiye birashikira ubwa mbere wanashaka tutaranashinga diaspora gushika naho dushinga gushika naho dutora umupresident wa mbere yatangiye kurongora diaspora ivyo bikorwa Allo turabire na cyane mu buhinga bw'ibyo turabire cyane no ku radio kuko hariho bariko baratwandikira yuko bitariko biravuga neza. Ego Kingsley. Ego muri makingerageje kuraba ukuntu abarongozi bagiye baratwara diaspora. Jewe ku ruhande rw'iwanje nagomba mbanze shimire ivyimva mutima umwubaho Samuel ahagejeje igikorwa kuko nabamenyesheje yuko yaba Eric canke le gentil nagenda bakurikirana ukuntu bagiye baratwara bobo ntaco bakoze muri bake bashoboye gushikana aho diaspora no kwita diaspora ndundi nkuko yagira bivuga yoba igeze nubwo umuriro yatangwanye umuvuduko utari muto mugabo ugenduraga abanuka mugabo bimwe twagiye turabitahura ko yabitangiye ku muco mwumvise ko yakora mu mufuko wiwe akabazo kanje kugira ngo mpere nsozera narifise akabazo kamwe shaka kumubaza ngiye ndaraba cyane mu ruhande rwa Buraya hariya mu bihugu bya Scandinavia hanke dukubiti hariya mu Bubirigi cyangwa mu Bufaransa henshi usanga hari imigwi ibiri kandi iyo migwi je nubwo ndi mu majepfo y'Uburayi ndabakurikirana nkabibona ukuntu bigenda abarundi usanga bari mu migwi ibiri kuvuga hariho diaspora imwe y'ubwoko bumwe n'ubwoko bundi sishatse kuvuga ubwoko bari bwabo mushamu bitahura hariho diaspora ubu hariho nk'igihugu nk'akarorero gifise diaspora zitatu diaspora y'abahutu diaspora y'abatutsi na diaspora y'abantu bari y'abamodere no kuvuga ni diaspora ihuriyemo ubwoko bwose rero icyo twagomba gusaba ubusanzwe twara diaspora kandi turamushimira yuko afise intuze arafise inguvu n'ingoga n'ishaka ryo gushira hamwe abarundi baza baratanatana hirya no hino twagomba tumusabe ni gisabo congera kandi ari kibazo mwebwe musanzwe murongoye diaspora kuri uno munsi mwemewe n'amategeko none hari abandi batemewe n'amategeko mutegekanya iki kugira ngo abarundi bose mubegeranye baje muri diaspora imwe twese tube muri ntuze mu rwego rumwe tutirigwe turatanatana hirya no hino akabazo kanje karako mugira umunsi mwiza. Ego murakoze Kingsley Iatene muri Grace reka mubanze mwishure ikibazo ca David gishaka gusa niki wanashima mugabo ati mbe kubera iki Canada yabaye akananira abahinga
murakoze. Canada nigeze ibakananira abahinga gusa yagarutse ku bintu by'ubwenge cyane. David yavuze kubo twagiye turakorana bo bagiye baravamwo n'imvo zimwe zatumye bavamwo. Hari abantu kuvyukuri twari kumwe umurongozi muga turafata ingingo zibereye zo kuvuga tuti uye turavye itegeko ico rivuga tukaraba n'ivyo dukora yamaze kunyurana n'ishaka rya diaspora y'uno munsi. Nico gituma twarafashe ingingo zimwe hari abantu twahagaritse mu mabanga hariho nabikuyemo. Ivyo byarabaye hamace ngaruka rero muri Canada yavuze ati none mbega Canada hoho bimeze gute. Ico no vuga kwanza kinateye igomwe nuko Canada uno munsi iri mu bihugu bitatu vyashoboye guterera mujya mugambi w'inyubakwa. Turafise Kenya, Afrika y'Epfo tukagira na Canada barashoboye guterera cyane amahera atari make kugira ngo igikorwa twagomba gukora gikogwe. Bisigura ngo rero mujya mugambi w'inyubakwa no kuvuga Canada irimwe mu bihugu biza ubwa mbere. Tugarutse ku byo kwitunganya muri Canada turiko turashiraho mu maguru masha abo twita aba representants continentaux bashobora kudufasha kuorganiza ibihugu kuko nasanze naho woba ufise nguvu zingana gute ntushobora gutunganya isi wenyene. Abatwara ibihugu nabo barahari mugabo twashimye ko dushiraho abaserukira diaspora ku mugabane buri mugabane nko muri Afrika twahejeje kubashiraho. Ubu ica Canada kumbura umwanya urikura tujana ica Canada rero nuko David yokumva yuko mu misi yavuba itari myinshi cyane tuzoshiraho abantu bazogenda baragira inama igihugu kindi kugira ngo bazogira inama bazotegura inama nabo kugira ngo bashireho uburongozi igihugu ku gihugu. Ubundi diaspora bategezwa kwitorera abatwara sinimo bashiraho nivyo bizokorwa n'ubundi twebwe dushiraho abafashanya bikorwa abantu badufasha gushira mu ngiro politike twihaye. Imbere yuko mwishura ica Kingsley reka twakirunda ari ku murongo. Allo ndabumva. Ninda twakuye muherereye hehe munyarutsa? Banyita niyo nkuru Viane nkaba mperereye mu ntara ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Sangwe kaze Viane muri Canadiridimba imisi yari myinshi. Nagomba ndabasuhuze nongere nsuhuze n'umwubahwa Samuel umukuru wa diaspora kwisi yose. Urakoze Viane. Ego duga kwijambo Viane akanya gasana kayo karaturega. Kama mbo nagomba ndamukeze Samuel. Ku myaka amaze ku burongozi bwa diaspora arakora neza kandi ibyo akora biraboneka kandi ubu abarundi baba hanze urabona ko bafise ingufu bari ku murindi w'iterambere mu kwinvestisa mu Burundi. Twagomba rero tumukeze abandanyirizaho binashobotse ahubwo azongere yiyamamaze tuzomwongera manda ya kabiri. Aho niwe ngira ngo ivyo muzo bivuga ni mwamanuka ibujumbura muvise ko ari mu mwaka uza. Emwe ntangwana mu mwaka uza nzoba mari nanje mubazo emwe aziyamamaze nzomuhijwi. Murakoze. Urakoze bwana Viane i Texas. Turiko dusa n'abarangiza Viane we kwa rukugukeza ariko hariho wavuze ati burya muri diaspora ngo ntibatora. Oya ubu yabeshe aheruka inzira muci ndabivuge ndabisubiremo. No abivuze mugongo amatora yahereye kuri wewe. Oya no muri iki gihugu wibuke ko higeze kubaho intwaro z'icami mugabo iyo ntwaro ya cami ntikihari muri kino gihugu. Ariko muri diaspora muratora koko. Mvuze rero no muri diaspora byarigeze kuba ntawovuga yuko bitigeze kuba yuko amatora ataba ku mugaragaro byarigeze kuhaba mugubu turashima ko leta mvyeyi leta nkozi yumvise ikavuga ati aba bantu bareke bitunganye neza bagira ingufu kandi murabona ko vyatanze ku vy'ukuri aba bose bavuze resultat tubona uno munsi ne kubera abarundi bonyene bashoboye kwitorera indongozi. Nico gituma rero ku byo David yavuze mu kurangiza ndamubwire yuko tugiye gushiraho abaserukira umugabane wa Amerika hazoba harimo na Canada badufasha gutunganya neza ivyo bihugu. Tugomba yuko hazogera mu kwezi kw'indwi abarundi bose kwisi yose mu gitandukanye baje mu nama rukokoma y'abarundi baba hanze baje
kwitorera abazobandanya babarongora bashiraho n'indi migambi canke politike nshasha yo kwitunganya guteza imbere igihugu muri diaspora. Ego reka tugaruke nagarutse kuvuga ati burya diaspora ntiri politize ndakikubaza nawe uti ntiri politize mugabo mwumvitse Kingsley ati hariho hamwe ahubwo iri etnize cyane ku mugabane wa Buraya ivyo rero diaspora zitatu ya jewe rero neza mu byo nize je nize vy'imibano mu vy'imibano nta muryango bavuga ngo nta muryango ubura kagugu mu ijambo rimwe niko bavuga mu Kirundi naho hoba hari mwincabwenge gute ntihashobora kuburamwo abantu bibigaba umuryango nico gituma rero yabivuze neza mwe muri ko murakora iki kugira imbere yuko mbandanya yabivuze neza ko hariho aba diaspora abari modere bisigura ngo bamaze gukira batigeze bagwara izo ngwara z'imibembe n'abacakubiri ivyo mugabo nibihari reka twakire uri muri Brazil gatonya dusigaje iminota 2 3 tumuhe umunota umwe gusa allo oui allo na mahoro yego na mahoro navuze ngo uri muri Brazil numvume ngo ninda twakuye ni Dr Zeno Ndayisenga Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ego sangwe ikaze nawe Zeno dusigaje munota umwe n'igice reka tuguhe umwe twe dusigarana nico gice. Murakoze. Murakoze. Oya naje nta byinshikiriza kiretse gushima kun murakoze kwa gushima cyane ku kuntu president wa diaspora ndundi umwubaha Samuel Ndayiragije yagerageje kuva ahawe ayo mabanga ukuntu yagerageje agashira abarundi hamwe mu bisanzwe imbere yiwe medali urazi waragiye urakurikirana ukuntu diaspora byari bimeze warabonye yuko hari ico no kwita injyane hari zishingiye ku migwi ibiri zishingiye ku zaragabanutse no zigashingira no ku migambo ntawo bavuga ngo byaragabanutse ariko hariho ico no kwita improvement harabaye akarusho kuva amaze guhabwa ayo mabanga kuko jewe no kugira yuko Samuel niwe mu president yagerageje gushinga inzego za diaspora atarabiye imigambwe canke arabamoko kuko urazi abandi rero abandi bahejeje kubevari abatwaye ubwa mbere bahejeje kubevariwa rero abatwaye ubwa mbere oya so kweme none twebwe twarabibaye mu diaspora twarabibaye mu mwanya muremure nko muri Afrika y'Epfo par exemple donc ufatiye nk'inzego zari zihari imbere yiwe muri 2017-2018 wasanga ari inzego ziguma zishiramo ingugu nyinshi cyane mu bintu bijanye n'umugambwe ugasanga umuntu atari ategamiye umugambwe uri ku butegetsi bamubona yuko umengo nta kintu yoterera mugo yagarutse kandi Samuel yanagerageje yanavuze kandi ko aho muri Afrika y'Epfo no muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariho inzego no munsi zigoyagoya byamunaniye nibyo yabishikirije navyumvise mugabo ico ni kibazo kijanye n'ukuntu hariho novuga habaye kutumvikana surtout mu bijanye n'ubuserukiro Burundi ngaha muri Afrika y'Epfo ariko icyo kibazo Samuel yaragishikiriza inshuro nyinshi umuntu ntiyo cyaguma kigarukako kuko iyo hari kitameze neza ntawe cyavuga ngo ni Samuel yananiwe no yaragerageje kunanizwa bivanye n'uwo serukiro Burundi kuko ngaha muri Afrika y'Epfo mugabo Samuel ku giti ciwe ntaca atakoze yarafashe indege araza arakoresha amatora abarundi barashiraho uwo barongora so nkiriwe ndavuga byinshi rero nibaza yuko muzobibona mu gihe Samuel atazoba kirongoye diaspora mu gihe muzogerageza kumwevariwa no muzoca mubisambure je yakoze nagira muzoguma mubihagarariye nagira muzoguma muhagarariye ivyo yubatse yes ivyo yubatse kameme irifo ko umuntu abihagararira kugira ngo ntisubire kubomogwa kuko intambwe yatewe ni intambwe novuga nziza yes so nibaza yuko ijya assemblée yahamagaje
arico kintu novuga kiza yabaye nabivuga imbere abandi akenshi iyo ikiringo cabo giheze batangura umengo bagomba bakabure baca bumva ubwo berekana umengo bafite tendance yo kuhaguma ariko yatanguye gupamagaza hakiri kare so nibaza yuko rero Samuel umuntu yogerageza kumutera intambwe ni aracyari muto uravye abandi bagiye baratwara diaspora n'umuntu huko encourage ku buryo natazoba kiri muri diaspora ashobora kujezwa ibindi erega subwa umuntu utwara diaspora gusa arafise ibindi ashobora kujezwa agakora ikikuru nuko umwaka kanya ariko arongora iyo diaspora yo atwariye neza bose kandi vraiment inguvu yashizemwo haba mu kugenda mu bihugu bitandukanye nibaza ko twe twabikengurza na cyane cyane abarundi bari muri Afrika y'Epfo murakoze Dr Zeno muri Afrika y'Epfo muce musozera cyane kuri kabazo ka ethnisation na politisation muri Afrika y'Epfo barashima naho mwe mwavuze yuko Afrika y'Epfo na Etazini uno musariho inzego zitara oya navuze ko haragahaze ntibirafata inzira dushaka mu gibindi bihugu ni sawa hanyuma kuri David ivyo yavuze muri Ottawa yuko nako Kingsley yavuze ati hariho agahaze hari abantu batarajijuka ikibazo gikomeye sukujijuka hoze hari diaspora zitatu abamodere abandi ubwoko n'abandi ubwoko ibyo ntukitaka twaratanguye ugo rugamba bwo kwigisha abantu mu mico itandukanye kandi kanatsinda twaragize ibiganiro bitari bikira abarundi barongoye amasosiyation nko muri Canada twaragize inama zirenga zitatu ku buhinga ngurukana bumenyi Zoom tugerageza kubegeranya no kuvuga ubu ko tubanze tukaba tumaze gutangura kuganira nta kabuza buca bakira nabo icizere nuko rero tugiye gushira gukongezamo akariro kandi ndabashimira bambwiye bati nkakabavuze ati waragabanuye aho barankebuye urumva hari ugabanya cyane ubu yirifoko nongera kuduza gatoyi kandi ngomba cenda bishiramo ingufu kugira ngo ejo ninagaruka azavuge bati ubu rero turasubiye kubona wongeje akariro ni sawa asigaje umwaka umwe gusa kugira ngo meshikije barashobora kukongera ivyo oye sinibaza beho kuzokwitoza hamwe bokongera ivyo sinibaza ko ari ibintu byoroshe kuvuga yuko ubandanya mugabo nagomba kubwira n'igihe naramutswa n'amabanga nabantu babisabye sinavyipfuza mugabo bo bigusaba wo byemera hariho condition zisabwa kugira ngo twaramaze none ubwo bamaze gutora ubwa mbere nuko izo condition twifuza ko haza amaraso mashasha twifuza ko abandi bantu baza kugira ngo nabo babandanye igikorwa no musi novuga vraiment mu mico y'abarundi mandimwe uburi kuritunganya none oya sindi muri kino kibanza kugira ngo ndagikamishe cyangwa ndakivyaza umusaruro nari ngaha kugira nterere nico gituma ndipfuza kubona undi muntu aje mushasha kugira ngo nawe atwakire aterere tumushigikire bibaye ngombwa Diaspora irasinzira